President anasema Burundi is the big Burundi ikanakuja iko big invest anafanya kule. Now is peaceful there. Okay, anatena anakuja more investor there. Okay, the helping and everything. Mana iko good message and give it the all of the Americans and all of the world. Tuva muri Houston, Texas, ariko no musi turi muri Washington DC aho habere inama idasanzwe ihuza abagwizatunga b'abarundi n'abanyamerika bakabaherekeje umukuru w'igihugu. Tukaba turi kumwe na bamwe mu bikorera utwabo boba bagize akamaro mu buzima bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nkatwe abarundi tuba hanze ntibiboneka kenshi aho duhura n'abantu nk'aba. Turi kumwe n'umwe avuga Igiswahili. Karibu sana mzee. Habari nzuri sana. Wewe umetoka Burundi, umekuja na rais kwa ajili ya mkutano huu. Kwa nini umeamua kutoka Burundi na kuja, na ni nini ambacho umejifunza au umekipata leo kama investor kutoka Burundi? Hapa nafikaga Afrika ile ya hapa iko business sector. Ana big opportunity iko hapa. Tena iko anapata iko new investor and new idea and new progress. Everything is have the benefit of the here is the coming Washington and make the discuss with the everybody and the good contact and the patikana mana anaongea ana grow up anafanya business mzuri sana. Rais alisema kwamba yeyote ambaye nitaenda naye nitakuja kumuuliza ni kitu gani amekipata, because he say kama utaenda kule itabidi tukuulize return ambayo utakuwa umekuja naye. President anasema Burundi is the big Burundi ikanakuja iko big invest anafanya kule. Now is peaceful there. Okay, anatena anakuja more investor there. Okay, the helping and everything. Mana iko good message and give it the all of the Americans and all of the world. Okay, mana nakuja angalia Burundi anakuja invest anafanya and everything in support anapatia. Asante sana. Uko vizuri sana. Reka tuje ku mukozi w'Imana. Abantu benshi muramuzi ko umukozi w'Imana akora ibikorwa byinshi byiza mu gihugu cy'u Burundi. Narigeze ko kumuvuga ati jewe nakena natunga naha ariko manza widondore sinzi ko no nkubeshe. Ego ni apotre Jean Paul MANIRAKIZA, turi kumwe n'umuri ko murabona ngaha dosiyo wa BRA manufacturing nani nka managing director waho, tukaba dufise izine n'ibindi mugabo turi kumwe. Tukaba twifuza ko gushika 2025 BRA manufacturing ihinduka umuryango ushobora gutanga ibikoresho byose bya plastike mu Burundi, uyituye guhera ku ntebe y'amabido amarozware ibintu byose bibaza aho wicara ibyo ukoresha naho cyo bigikombe ikintu cyose ki plastike. 2027 twamaze kuba abantu babishoboye, hanyuma bavyumvise mvuga yuko byakunda canke byareka ari mu Burundi. Niho ndi kandi ndayimaze ku mwanya cyo cyumviro charge mu 2004 nk'umunyeshuri. Imana yaniyereka irambya ko ndi muri bamwe babiza kuzana bagahindura ibyumviro by'abarundi kugira ngo bakorere. Namaze kwa opportunity menshi, ndafise umuryango muri Nyanga uhaba, ndafise umuryango muri Canada, hirya no hino ku isi, kandi nibabayeho nabi yari kutuma nashobora kugira gute ushaka gushika muri bino bihugu hakiri kare. Rero mugabo numva arico nicyo ndiko ndavuga, sivuga ko kuja hanze ari kosa, mugabo no gukora mu Burundi gatera imbere birashoboka. Murakoze. Okay, nk'umuntu ukora ku mitima y'abantu bose, ku mitima yo kwizera ijambo ry'Imana, imitima yo kubaho kwiteza imbere, ubu niwo ugezweho. Hari generation yarenganye, hari generation turimwo nizoza. Hari abazi Burundi n'abatazi Burundi. Nk'umuntu uraha ahantu hagati, nikihe kintu ushobora kuvuga n'undi muntu ashobora kuzobibona mu myaka 5 iri imbere, imyaka 10 iri imbere, ushobora kumubwira bivanye ndibaza wantahu nakoze hose? Go ahead. Ya icyambere nuko novuga umuntu akwiye gukora aravye imyaka zo mara kwisi, akwiye gukora aravye inyungu z'abantu benshi bazomukurikira, agakora agomba kuba cyo kwita imodo akarorero. Mbega aba bantu ibintu nkoze ndashaka kuzobasigarana borohewe ngiye ngo bamenye kuva kuri A kugera kuri Z umuntu ashaka kubikora gute. Cyo ni cyambere. Igira kabiri bakwiye gukora ibintu bishaka kugira ije no kwita heritage, bagategura abantu babisigarana, kuko umuntu afise umwanya ahagarika, afise imyaka ubwenge buhagarara, ifoko ategura abandi mu nyuma yiwe kugira ngo baze abananya bishisigarana. Nisubiye kubona ibintu umuntu aba muniniya mu myaka 20
imyaka 30 mukomoka ko bose bakaba bakorokeye hasi nta gihugu cubakwa n'umuntu umwe nta gihugu cubakwa n'ivyifuzo by'umuntu no kwinezeza ko umuntu umwe ahubwo no basabwa sacrifice continuel pour des générations futures hanyuma kuvyerekeye abakozi b'Imana n'abandi bantu dukora tumenye yuko Imana itaduhamagariye kuba abantu bo hasi oyaye kandi nagire umuntu akubesha ngo ibindi bihugu byo uko bitwigisha kwisanzwe vyemera ko twe tuvyakira bwa mbere igihugu cyose Imana yagihaye abana b'igihugu abavuka gihugu ntara amazi kugira ngo nacumire kuba ubunini bwacu aho bari ku isi yose niyumvire ko Burundi naho bari nk'umukozi w'Imana tuza kubona igihugu cagutse kirimo iteka kirimo abantu bagesha iteka aho bageze as you are doing here raba uri kutubaza amakuru uri kuvuga kwekana ibyiza by'u Burundi muhamagara abari hose weda uva mu ntara kanaka canke uva mu jyaho kanaka uva mu bwoko bwa naka uva mu mugambwe kanaka ivyo birashaka kuzohindagurika mugabe igihugu gifise abasirikare bisagarukira bisetera naho byogenda kuzokena ambassade byo byiza umuntu wese ahari agize uje no kwita le patriotisme irengeye parti arimwo intara arimwo etc nyimba hariho amainformation dushaka guhana abari mu Burundi abari muri Etats-Unis ama states ko atandukanye abari Canada abari hehe bakagira ikintu kwita kuja hamwe yabagatangwa kuronderana kugira ngo natwe as Burundian people tudefinise nkabi wacu tuye culture yacu no kuba kintu by'iwacu gutemberanira tamwe guhana iteka abakinyi baze abadandaza bagaruke afisi ibyumviro abizane ari uburonse tukamuhanahana bikadushitse ku kintu kinini yakirama kiterambere. Okay, ndakugaruke kwa gato ariko manje kuja kuru. Ukiangalia kwa watu ambao wamekuja hapa, walikuwepo wa Marekani na walikuwepo Warundi ambao wanaishi hapa. Una hope gani baada ya mkutano huu ambao umefunguliwa na rais wetu wa Burundi? Afa kaondoka nyie kama wafanyabiashara na watu ambao ni watu mnasaidia kwa ajili ya uchumi wa nchi. Ni vitu gani ambavyo vitakuja kutokea Burundi baada ya mkutano huu? Maana iko president Burundi anasema hapa kama iko watu wanakuje, okay, anafana iko Burundi, okay, anakuja anafungua mlango. Yes. Okay, investor kuje, okay, anafanya invest. All of the process hivi kila kitu okay, easy to. Yes. Okay, not complicated, nothing. Okay, maana anafanya watu kuje angalie Burundi, anakuje anakwanza one paya invest at everything anapayaga ya helping of the government. Easy to everything is process, not make the complicated. Okay, one word to Burundian people who live outside on diaspora. You're living in Burundi maybe long time. Can you tell them something, because you have experience in Burundi and today you come here? So you have anything you can tell Burundian who live outside, diaspora people? I just ask him all of the Burundian, please to come to Burundi, okay, and make more invest. Why? I already the investor there, okay, I already get the nationality is there, Burundi is last president, Mr. Nkurunziza is give it for me. Okay, now everything is facilities there, Burundi. The means all of the Burundi, I just make the request, please come here Burundi and make the invest. Everything is good facilities, government and everything is easy to process. The better to come here Burundi and make the invest. Thank you. All right, I forgot to ask you your name and what you do in Burundi. My name is Akbar Koja. I am BRA Manufacturing CEO. Thank you. Murakoze cyane nko muriko murabibona nabakozi b'Imana n'Umugwizatunga bose n'Abagwizatunga ariko umwe akora byose bibiri. Nyakubahwa ni washika mu Burundi akakubaza ati mukozi w'Imana twarajanye zana rero kuko umenga yarakivuze. Yego. Uvyiteguriye gute? Murakoze cyane ubwa mbere kuba ngaha nabonye harimo message niniya yo kubona Burundi n'Abarundi Abagwizatunga ashobora guherekeza mu buryo bw'iteka mu buryo bw'icubahiro our lovely president. Ni kintu gikomeye cyane kuko bisaba ingufu nyinshi ku Mugwizatunga. Icyo ni cyambere. Kigira kabiri nuko twaparvenye kuja kuyaga naba nabariya kuko twebwe muri mushame turimwo usanga dukwana na Amerika. Usanga dufite ibyo dukura nka matière première. Rero twagirageje kwagura ivyiyumviro kugira ngo tubandanye tubona ibinabiriya bishaka kugira ngo tubone abandi dushaka gukorana. Ikindi giya gatatu nuko bavuze ko nkora byinshi hano n'amatugiye kubona na New York harimo abono kwita NBI Academy ama structure atandukanye mbere hamwe muri bo twanasezeranye ko agiye kuza mu Burundi mu kwa kane tugere ku processinga dafite twotanga bitari bike mbere n'ubu nanye turajanye kugira ngo
tubandanye turaba umwanya mutoyi nibaza ko ariho raporo tuzomuhereza tumaze kuvyegeranya sino nituma abantu bakunda kugenda kugira ngo batakaze umwanya oya no kugenda nye nuzici tumbereye nibaza ko ari ivyo sino turananezerewe n'ingingo zafatiwe nga uravye ivyasinywe uravye iyi nama tuvuyemwo EFC ingingo itweretse ivyo bakora aba api ivyo ashoboye gusigura abantu batari bake biyentereje ku Burundi bisigura yuko mu misi mikeye turashaka kubona n'abandi bantu batari bake baza bagana Burundi kandi rijwi ryavugiye ahantu hakomeye cyane turi Washington DC si kibanza cyaco cyose ya ni kibanza uvuga yuko c'est un message aussi imeze neza nubwo na mu politicien ndashaka kubona ibitari bike avuga ati iri jambo ritanzwe ni message ikomeye bicanyuma nuko numvise batumira arisho bita Umuzinga Day. Umuzinga Day ni byerekeye conference ya mayabaye yuko habaho l'investissement au Burundi. L'investissement au Burundi baje gutumira kandi mu mwaka uza hariho abategetsi batandukanye Bank Mondial n'abandi bagira bisuye kandi kuvugirwa ngaha nuko mbona ko Burundi bwafashe inzira nasubirwa inyuma y'iterambere buri muntu wese abwiza gushamba ikirenge ciwe nyimba yivugirwa Bujumbura bikavugirwa Washington DC abandi bakayivuga natwe ko turayivuga kandi baza kuvyumva nuko everyone supposed to do something to develop Burundi and for the greatness of Burundi kandi Burundi bushinga iki mu matishinga urumva ngo yafashe umwanya munini ariko arabisigura ivyo biri muri vya bindi nyakubahwa ntiyavuga ati twarajanye none bimeze gute urumva aho hose yaciye ariko arasigura reka tubashimire ku kanya muduhaye thank you so much egome asante sana thank you so much thank you